Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Igikorane kidasanzwe cyari kimaze iminsi 3 kiriho kirabera ku kibuga ku Kizingwe aho benshi bita kwa Sebatutsi. Kuri uyu wa gatanu ico gikorane carangiye, tukamenyesha yuko catanguwe n'inyigisho zitandukanye zariko zirabera mu makomine atandukanye ageze igisagara ca Bujumbura. Inyuma rero y'izo nyigisho zari zijanye n'ingene abantu bashobora kwihana, eka n'ubuhinga bw'ingene abarongozi canke abandi babishoboye bashobora kwigisha ingene bakira umwami Yesu. Abavuga butumwa bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka n'abandi bari bavuye mu bihugu vya Afrika barashoboye kuremesha ico gikorane camaze iminsi 3. Mu majambo yose yavugiwe muri ico gikorane ahanini yari yerekeye ukwihana no guca bugufi no kurondera Imana. Uwo mukozi w'Imana yarishikirije ko hamwe Abarundi bo kwihana igihugu cy'u Burundi cokira ndetse n'Abarundi bagatera imbere cyane. Abarimvye nabo bava mu mihingo itandukanye barakoze uko bashoboye kugira ngo ico gikorane kigende neza. Abarongoye ico gikorane barangije bashimira cyane abakozi b'Imana bari mu nteguro y'ico gikorane, eka ndetse n'abamenyesha makuru bashoboye gushikana inkuru kure kino gikorane kikitabirwa bishimishije. Mumenya ko ico gikorane catunganijwe n'ishiramwe Time to Revive risanzwe rifise n'ishure ryitwa Revival School. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.